Uburundi ni umurima twasigiwe n'abasogokuru. Sasa abo bantu bariko bagenda batyoza umukuru w'igihugu ate biratubabaza. Sasa nibareme turi kumwe n'umukuru w'ingabo mu Burundi arashoboye. Umukuru w'igihugu wacu Evariste Ndayishimiye n'umu generale abushitse ashoboye. Rero barundi dutekane. Ije muri ko murumva iyo hanze ivyo sivyo. Twe twemera ivy'iwacu vy'umukuru w'igihugu atubwira nivyo twemera. Kuko niwe chef. Niwe chef ngaha mu Burundi. Niwe avuga ati coordonner nuku. Rero tumwemere kuko turanamwemera no gupanga ingamba n'umuntu wa mbere muri East Africa bazi. Sasa dutekane Burundi nta ngwane dufise. Turaryama tugasinzira. Nta numwe akomakoma. N'umunsi umagize yakomakoma mutoza inzara. None eske abo boza bava hanze boza baje gukora ikinga ahandi. Ko twese turi maso. Muri uno mwanya turi mu ntara ya Gitega neza na neza nkuko twabemereye ya Gatec twafashe urugendo rudukura mu gisagara ca Bujumbura twashitse igitega. Kapiteni cavuga ati ni kubera iki abakurikirana ya Gatec abakunzi ba ya Gatec no bashikana kuri stade Ingoma. Ino ni stade ikomeye cane iri mu mugwa mukuru wa politique ariyo Gitega. Uyu munsi rero tugomba tuyage vyinshi kuvyerekeye stade Ingoma. Tuza kuraba umuntu dushobora kurayaga nawe atubwire vyinshi kuvyerekeye stade Ingoma. Kubera ikintu tutobereka ibintu vyiza igihugu cacu gifise raba hari inyuma ingene stade Ingoma isa. Stade Ingoma ni stade nziza cane, stade ikomeye dufise hano mu gihugu cacu c'u Burundi, iri mu stade menshi cane aho mu ntara nyinshi cane canke intara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi dufise ama stade. Ingozi rero stade itesa sana, Ibujumbura stade iri kirubakwa guys, nayo nyene nzoyibereka ntimugira ubwoba. Abaracari baraheraheza iri muri finissage, ariko muri no mwanya ngoma ndabereke stade iri mu gisagara ca Gitega. Umugwa mukuru wa politique niyo turi gumana na kapitene wironkere byinshi byibereye hano mu gisagara ca Gitega. Muri no mwanya rero bimeze gute ngo mashore kuyaga n'umugenzi nahuye hano uriya n'umugenzi wanje gute boss sawa umeze neza uriko uradunda balo ndashima ariko uragukurikirana bari kuresha urabona ariya bandamukirize ndamukije ni sawa. Aha yitwa Adilo numwe mu bajene bakuriye hano igitega numwe mu bajene bize ku mashuri ngaha igitega ndashaka kuvuga ati secondaire yayize igitega yarize no kwishure bita Komibu warize kuri Komibu ndacavyibuka yarize kuri Komibu numwe mu bajene baciye ubwenge kandi bitonda bafise n'umutima mwiza niwe yashoye kutwakira ngaha muri Gitega twagira tumubaze byinshi kuvyerekeye ino stade. Adilo ndakuramukije. Yego nawe nabakije ni impore cyane umunsi uri kugenda gute neza cyane ndashima kabisa we umuntu arashobora kuba ariko arakuraba akavuga ati mbega ko mbona Adilo afise ballon bamusanze hano Adilo ninde Adilo umuntu ameze gute? Ego je mubisanzwe nitwa Nsabimana Hasani muga kwizina gita Didilo nkabandi umukoca wo migwinga itandukanye ngaho Gitega nka Mike wo bakobwa ni première na Gitega uri muri deuxième twafise Ajax twafise n'indi migwi myinshi ngaho twafise imigwi shika kuri ndwi ngaho Gitega nkabandi umukoca ngahanye ni Gitega of course bana ni iteka ridasanzwe guhura n'umukoca kuri stade murakoze cyane biraryoshe cyane umwuga wo gukoca bimeze gute biroroshe cyane umugwa wo gukoca ni kuvuga yuko biroroshe muga hamwe biragoye kuko duhura n'ibintu byinshi mu mupira w'amaguru duhura n'ibintu byinshi ushobora gutora umwana ugasanga nta nakimwazi ntazi no gutera umupira muga ukamwigisha petit à petit kamabiza ego umuntu ashobora kwibaza ati mbega igisagara ca Gitega ku bantu bari muri diaspora bari muri Canada Amerique abari Bujumbura mbega igisagara ca Gitega kimeze gute muri uno mwanya? Igisagara ca Gitega mu bisanzwe sico kimwe no mu myaka iheze zaca Gitega cyateye imbere cyane ngira nivyo mwibonera nk'ama stade ariko amazu menshi ariko arubakwa Gitega harahindutse cyane uwaje mu myaka 5 iheze ubu unyaje aratangara wenyene harateye imbere cyane Gitega ego cyane reka turere turabe ku kintu cerekeye umutekano Igitega umutekano umeze gute? Igitega umutekano ni wose nta ukomakoma kabisa turi maso twese mwese muri maso yego cyane nakujya mu mukondora zose oya kirazira iyo ni terme ikunda gukoreshwa n'umukuru w'igihugu cacu twubaha cyane Son Excellence Evariste Ndayishimiye atubwira ati ntimujyame umukondora zose yego cyane bikaca bimpa kukubaza ikibazo we nk'umukoca mbega iyo umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye urashaka kutubwira ndibaza murazi kuza kubagendera hano onye kuri stade Ingoma? Yego cyane yamahaza. Inshuro ya nyuma byari bimeze gute iyo aje ngaha anye bimera gute abene igihugu bamwakira gute? Son Excellence yaje Igitega abantu tuba turi
yani haba hari movement haba haryoshye kwera usanga ari ibintu bimeze cyane kuko icambere ni Umunyagitega wacu turamukunda turanamwubaha ni kuvuga yuko ni ibintu usanga nyene bimeze neza ari Gitega usanga nyene abantu bose ari sawa atampungenge umutekano bari wose twese twa turi mu mutekano yego umushobora kuvuga ati abajene b'Igitega son excellence Evariste Ndayishimiye mwebwe vraiment turizeye ko mumukunda kandi turabizi hama iyo mubonye ku mbuga ngurukana bumenyi ibiriko biraba muri no minsi bya M23 ibiko biraba ngo ibya Goma ibyo gushaka ibintu nk'ivyo biriko biraba ku mbuga ngurukana bumenyi iyo ubonye abantu bariko baravuga nabi umukuru w'igihugu cacu Burundi ndavuga abantu bo mu Rwanda ibimenyesha makuru byo mu Rwanda bashaka gukompara son excellence wacu Evariste na Kagame bashaka kuzana utujambo twinshi bashaka kumuvuga nabi umukuru w'igihugu cacu Burundi weho ruvyakira gute biratubabaza cyane ni kuvuga yuko bashaka gukompara ibintu bibiri bidasa uriya ni mu Rwanda bari mu Burundi eske ni kuki bagomba gutyoza Burundi twe biratubabaza nk'abajene yaba vyoshoboka abo bantu twe bastopa kweri uko umukuru w'igihugu wacu Burundi si umuntu wo kugenda uvuga ivyo uvuga byose ushaka kuvuga kumutyoza twebwe rero kubajene biratubabaza cyane gose biratubabaza cyane kumva umengo umuntu ari hanze ashaka kuvuga nabi Burundi uko avuga Burundi siko buri baraza bira ibintu byarahindutse cyane yego kuva umukuru w'igihugu aziye ibintu byarahindutse cyane nk'abajene ho aratwitayeho cyane yego kandi aragerageza n'umujama w'abajene kabisa yego tumushingira intaye muri uno mwanya kuko hari abantu bari hanze y'igihugu cacu Burundi baguma bibaza ati ngo mbega umutekano wacu umeze gute tumushingira intaye umukuru w'igihugu cacu Burundi kugira ngo nababandi bashaka kuvuga ngo n'umuntu ngo akunda gutera ngo n'umukomedien ngo aratwenza abantu ico kintu nkacu weho rucakira gute kubwaje kirambabaza none eske wewe uri mukuru w'iwacu n'indongozi yego ategezo kwegeza abanyagihugu nta kurekana imijinya ubu yitegezo kwegeza abanyagihugu kugira bakwiyumvemo nk'umukuru w'igihugu dukunda nk'umukuru w'igihugu dukunda ni umuntu twubaha cyane ni umuntu yugurutse ku bantu bose mugushatse kumuvyonga uramubona yego ushatse kumuvyonga uramubona yanavyivugiye ati jewe ndi tayari kuzovyongo Burundi turi kumwe nawe yego cyane uraryoheye cyane gose ikintu cyabiri nifuze yuko udunda balo gatoye nubwo burayidunda kugira ngo babone ko twahinduye ka movement nanje untera ngaha anye nyine jongre ndashaka kugira jongre ndabe yuko naje ivy'umupira oyasubiramo ndaye ko ivy'umupira no bishobora ko ndabire ko ivy'umupira no bishobora sivyo yega vyoza urabibona Kocha je ndagiye gushika Igitega no munezero udasanzwe ariko hari ikintu kimwe nkunda kwibaza mbega abajene muri no mwanya abajene iki kintu kiburira abajene cyo ndabakebura ni bakura amaboko mu mpuzu baze dukore ko tugume twicaye ntacyo twoshikako akazi kose karatuma we ubaho karatuma we urya sasita ntihagire umuntu azokengera akazi ku muntu ngo nuko ngo ni naka apana wewe ufise amafaranga na yawe sawa uzuza guteza imbere jewe je ntakuye amaboko mu mpuzu nkore akizoshoboka umugwi yavuga ati dukore amaboko mu mpuzu tuzoronka amafaranga dukoresha natizana mu mufuko cyo kivugo cy'umukuru w'igihugu eka rero umukuru w'igihugu aranatubwira ati turime duteze imbere igihugu tugerageze gupambana ariko hari n'abajene bava mu Burundi baje kurondera ubuzima hanze y'igihugu cacu Burundi bavuga ngo igihugu kiragoye kubamwo kiragoye kugira ngo uronke amafaranga kiragoye hama nkaca niyumvira ati mbega tutacubase twebwe abajene ni bande bo cubaka hamwe twese abajene twogenda hiyo i Burayi za Canada zahe igihugu cyo sigarana bande abajene biyumvira ibibazo nk'ivyo ni kintu twababwira abajene biyumvira ibintu nk'ivyo ahubwo rero nasanze hanze hagoye kuba gusumba mu Burundi mu Burundi biroroshe nimugabo mukuru arabivuga mu Burundi ufise $100 yego urabaho neza ukarya neza ugafura mugabo hanze ufise $100 n'ubusa
Yego. none eske kubiki tuja hanze aho tuguma ngaha tugume ngaha tukunda ivy'iwacu je nco nokubira abajene nibagume ngaha dukora ivy'iwacu tuteze imbere ivy'iwacu nganyene n'aba diaspora bariyo nibazana imitahe bashire mu Burundi abajene bakore kugira tuzamuke. Of course ati nta kugotwa Ego turi mu gihe kigoye cyane turi maso turi mu gihe intuzenya isi iri ku muvuduko udasanzwe cyane abajene bakura amaboko mu mpunzi ego bareke kuguma bajyana bareke kuguma bizeye bimwe mu bintu ngo bereke kuguma bizeye ibisigi kuguma bizeye abavyeyi barashobora gukora ego cyane of course ariko hari akantu kamwe nifuza kubaza ego mbega iyo utari kuba umukoca ako nakabazo nyene ko kwiterera inkuru ubu ariko buri gukora iki mu vyiyumviro byawe wari ufise mu ma ideas kuko buri muntu wese agira indoto mu vyiyumviro vyanje jewe byo bisanzwe muhira nakuze mbona sogokuru nawe ntabonye gatoya muganye yo kurutwarabanye cyane twarabanye cyane yarakunda ibintu byo kurima n'ibintu byo élevage korora yabikunda cyane rero naje hahonye mugabo anatanda ngaho onye ndafise ibintu noroye nk'impene n'inkwavu nizo naca njamwo cyane mugabo abajene nabati ntibikunda ngwino dufashe ubu nitima rero ndi muri coaching ngaha anye nivyo bintwara umwanya munini ubu ucura bagamburukira atabajene reka nanje dukorane ndabagamburuka ndabafashe mu bintu by'inkino mbega umupira w'amaguru uri mu bintu bishobora gutuma umuntu yibeshaho neza cyane neza cyane nk'ubu urabona turafise abana bari mu nationale bana batoya muri abajya ba UKenze turafise abana bari muri equipe nationale urumva avuye hiyo onye aronka quelques sommes d'argent agacana mu muryango nawe akibeshaho neza ngitumana kubwira ati umupira uratuma umuntu amenyekana neza umupira uratuma umuntu akabaho neza turabe kuri Nyange rona yavuye ngaha anye ari mu mupira w'amaguru ubu n'umuntu ateye imbere cyane uje kuraba Saido mbere ni benshi umupira ubeshejeho Saido nibazonkiza umupira ubeshejeho benshi rero umupira rero hakugaye hari bakubwira ngo umupira ngo n'abantu ngo banura umugise pasa umupira ni sport ugize sport icyambere kwanza uganya amagara yawe icya kabiri ushobora kuganya amafaranga ugira sport ntugwara zangwara ngo singo diabetes ziki oyayi ugu muri standard amavuga ati ujya muntu nikameze bya ntagwara ntaje kugwara sivyi wanje ego cyane uvuze Saido nibazonkiza nje nibuka ko ari umuntu wa mbere akunda gukurikirana ibiganiro byacu dushira kuri YouTube kuri Yaga Tech TV ni n'umugenzi wanje Saido iyo aje Bujumbura muri ya mipira y'abaririmbyi n'abasani siko n'abasani ko barabakira yego cyane abasani barakira umupira kandi barigeze kuza ngaha Igitega gukira umupira baririmbyi igihe twe turi ngaha sinzi ko byibuka yego bari ngaha haje basa barenoji bari beshi bajya baririmbyi ukibona bariko barakina wari uri kurara match bari kuno wabona bariko barakina baririmbyi vraiment ivyo umupira barabishoboye canke bagume kuri mikro hariyo bamwe hariyo witwa Nyambari Mutama w'ubuki ujya Gerard vraiment yarakinye umupira mugaye noji byarase baca musora bavuga ati nta kundi we nk'umukoce nka Rinoji wabonye byankiye hehe Rinoji byase pumzi impemu yarabuze igihaha bica biranka baca bamukuraho na mukombozi yarinjiye iminota ingahe Merisari iminota ingahe carava kubera ahasaba gukora igihaha ambulance iki umupira ni ikintu gituma kizana amahoro ni ikintu kigaragaza urukundo ni ikintu kiryohera abantu kikabashira hamwe kigatuma banezerwa cyane gose umupira ni ikintu gishobora gukura abaririmbyi i Bujumbura bakazanga bagakina bakanezerwa cyane umuntu ashobora kwibaza ati ko turi hano Igitega vuze ati untembereze ngaho Igitega mu bibanza by'iratiro twaciye hagiye twasanze ahantu hari bubatse ku mateleviziyo twabonye ibintu byinshi cyane nibihe bibanza by'iratiro biri mu ntara ya Gitega biriho ubona atanda ujenga anye aha bahanze son excellence je nkuru zese gukuru wacu ubona hajya wavuze hajya kwa bahanze Melchior Ndadaye ariyo kwagwa gasore harya anye hariho henshi hariho wacho kujana harya anye ahantu biti Simba hameze neza ari natiri imeze neza hariho henshi kabisa yego nibihe bintu mu ntara ya Gitega tworatira izindi ntara nayo cyambere Gitega hari umuji wihariye umuji wihariye gute uje kuraba
Igitega Ouais. turafise ikintu twavuga ko dufise atanda y'istade ngira murabona ngene neza Yego cyane. ijuru hajyanye zege mwana ko bariko barubaka neza Ouais. hariho amakatiye menshi ngahanya ameze neza tu Ouais. ntugiye yuko ngo ugenda n'amaguru ngaho Igitega ukahamara Igitega hagutse ni hanini cyane ni hanini cyane ntugenda n'amaguru guhamara mu minota 30-40 Ouais. ikibaho Igitega vraiment hateye imbere cyane Yego cyane. Première fois reka gushimira. Yego Kukanya waduhaye twagumanye twateye inkuru wagerageje kutubwira byinshi kuvyerekeye mu ntara ya Gitega watubwiye byinshi washimangiye ku izina ryo mukuru w'igihugu cyacu Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye muri uno mwanya aho nawe nyine ariko arabona ama video n'abarundi bariko barabona ama video bamwe mu banyarwanda bashaka kumutyoza bavuga ngo ni umukomedien bavuga amajambo menshi kuriwe reka rero duhumuriza abarundi ku majambo bariko barabona ku mbuga ngurukana bumenyi zo kumuvuga umukuru w'igihugu ngo nuko yagiye gufasha Kongo mu bibazo ifise ni gute twahumuriza abarundi muri rusange abarundi twahumuriza tubanze dukunda ivy'iwacu cyo ni cyambere umukuru w'igihugu nkuko abivuga Uburundi ni umurima twasigana abasogokuru sasa abo bantu bariko bagenda batyoza umukuru w'igihugu atubira tubabaza sasa nibareme turi kumwe n'umukuru w'ingabo mu Burundi arashoboye umukuru w'igihugu wacu Evariste Ndayishimiye numu generale abushitse ashoboye rero barundi dutekane ije muri ko murumva iyo hanze ivyo sivyo twe twemera ivy'iwacu by'umukuru w'igihugu atubwira nivyo twemera kuko niwe chef ngaha mu Burundi niwe avuga ati coordonner nuku rero tumwemere kuko turanamwemera no gupanga ingamba n'umuntu wa mbere muri East Africa bazi sasa dutekane Burundi ntangwane dufise turaryama tugasinzira nta numwe akomakoma n'umunsi umagize yakomakoma amutoza inzara none eske abo boza bava hanze boza baje gukora ikinga ko twese turi maso yego tumukuru w'igihugu turamushimira mwe ni muze aba diaspora baze ntibagire ingorane mu Burundi nta ntambara ihari kandi nta nizogiri haba nibaze bagira imigambi yabo duteze imbere igihugu neza na neza mukurangiza ikiganiro cacu nashaka jewe nawe wewe nanje tugire ikintu tubwiye Son Excellence President Evariste Ndayishimiye ko dukurikira muri umwanya kuko nawe nyene zino video zora zimushikira reka nangure kuri jewe reka nagomba manze ndamushimire umukuru w'igihugu cyacu Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye umujama w'abajene ndumujene president wanje n'umujama wanje ndamukunda nawe arankunda cyane kuko n'umujama w'abajene niyo mpamvu iyo ariko aravuga ijambo adutera inkuru kugira ngo turyoherwe dutwenge tunezerwe nta by'imijinya mugenzi wanje yabivuze nongera ndamwankuhaja Son Excellence mukuru w'igihugu cyacu Burundi ati abajene turi kumwe nawe turi ku rugamba rumwe turiko turagerageza gutsenyera ku mugozi umwe igihugu cyacu gitera imbere nitwa Capitaine Papa President Evariste Ndayishimiye ndakuha cyane tugira ijambo nawe egome mukuru w'igihugu turamushimira cyane ku ntambwe Uburundi buko buratera kubera wenyene tukama tumuhayagiza nkuko ari se barundi umukuru w'igihugu kuva kiri generale ataraja ubutegetsi yari umwami w'abajene kubera hari ahantu centre jeune aho Igitega yigeze kuza araduha ibintu by'ama computer iki ni umuntu mwiza cyane ni umwami w'abajene egome tukaba tumushimiye tuvuga ati abajene baragushimiye mwamukonye ni mufasha abajene egome murakoze cyane asante sana duvizire dukira agapira rero kugira ngo turangize erega je na kocha jewe n'ukuri kw'Imana Igitega urumva kocha jewe Igitega nzobwira n'inshuti n'abagenzi bari mu Kamenge mu Kinama mu Bwiza mu Ngagara za Buyenzi nzobabwira ati naragiye Igitega ndakubita jongere ku mupira byari biryoshe cyane abadukurikira rero ndababwira ati mwakoze cyane kubana natwe yari Capitaine mu gisagara ca Gitega Imana ibahezagire cyane byari biryoshe nari ndyohewe kuba ndi kumwe n'umugenzi wanje ni Didilo umugenzi wanje Didilo kuri no munsi twasuye kandi guhura Imana ibahezagire gumana natwe ino ni ya Gatech TV ibiriko birabira Igitega byose nahashitse bwira subscribe umenye byinshi bye bye ciao vuga ati hala